Ndabaramukije inshuti bagenzi mukurikirana iyi chaîne yacu Nest TV aho muri hose kwisi. Reka ndabaramutse ndabipfuriza kugira amagara meza, kugira umunsi mwiza. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko aho muri umwe wese aguwe neza. Nkuko musanzwe mubimenyereye, namahigwe ntangire tugiriwe kandi kongera kuronka umutumire musanzwe mumenyereye, James Nirera. James, reka tuguhe akanya uramutse abariko bakurikirana iyi chaîne yacu Nest TV. Murakoze. Nshuti bakundwa, ndabaramukije aho muherereye hose, ngo ubuntu, amahoro no gutunganywa muri Kristo bibane namwe. Turabakunda cyane. Cyane rwose. Okay. James, uno munsi tuza kuganira byinshi mu mabanga tubyita ubwiru. Ubwiru twitwa ubwiru, amabanga takunze kuvugirwa hejuru, dusanga dusoma mu nzandiko zera na cyane mu gitabo cya Bibiliya. Ariko imbere yuko tuvuga byinshi, hari ibyo tubona, hari ibyo twumva, tukabihuza n'ibyo tuba twarasomye, tukabihuza n'ubuhanuzi. Ese James, iyi ntambara iri kwirabera muri Palestine ihuza Israel na Palestine, hari icyo yo bivuze? Murakoze. Iyi ntambara iriko irabera muri Israel no muri kiriya gihugu cya Palestine, wenda ntabwo nocita igihugu kubera ko kimeze nk'igihugu kimwe kigabuyemo kabiri. Yego. Kandi ibyo biri mu mateka ya Bibiliya. Tubona umwana ari inkomoko yo ku mwana Isaka, mwana w'isezerano, no kuri ujya mwana Ishimayeli. Intambara rero ya Israeli na Palestine hari icyo Bibiliya yivuze ko. Kabone nubwo abo bariko barigwana bashobora kuba bazi amakuru ya nyayo yayo cyangwa se batayazi, ubona ko byahishijwe abanyabwenge ngo bihishurirwe abaswa, kubera imyaka myinshi irengarenganye ko bamwe bashobora kubyitiranya. Ariko ni iby'ukuri iriya ntambara ifite ikigamije. Na cyane iyi Israel Palestine ngo bayigereranya, ariko si no kuyigereranya ngo niko biri, ngo niyo Kanani, ngo ariyo Kanani, hamwe twumva bavuga ngo Kanani. Aha. Babivuze uko umuntu yobyemera. Palestine ko yitwa Kanani, nibyo. Mu y'intambara turiko turabona yo muri Israel na Palestine, hari ukuntu usanga mengo bibihugu birafise imvo nyamukuru ituma bagwana, mugabo wagenda kurabiza umvo ugasanga hari imvo zubu, hakaba n'imvo za kera cyane gose. Turavye nko tugerageje kuraba nko mu nzandiko zera ibyo mwasomye, ese hari icyo wobwira abariko baradukurikirana ku nkomoko y'izi ntambara? Reka imbere yuko nishira icyo kibazo, ibindi byose nkuko twagiye turabyumva, numvise ko nasenga kugira ngo noneho bitapfa kuri jewe. Dusenge. Tuga kwijambo. Mana Data ushobora byose, uri mu ijuru, wewe ukuranya abami, wewe uyishura amabanga, wewe uriho wamye kandi ugiruze, wewe utaza uruha kuvugana natwe. Turaje imbere zawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi hano imbere y'ino kamera ngo dutangarize isi yose ibyo duhaye kumenya n'ibyo waduhaye kumenya. Reka ndagusabe kugira ngo twese tubonere umugisha imbere zawe Yesu Kristo, twese tubonere umugisha imbere zawe Data, twese tubonere umugisha mu mpano ya Mpwemu Yera ku isi yose, uduhe gusobanukirwa n'ukuri kw'ibibaho
n'ibigira bize, kuko ijambo rye rivuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwigishije, kandi uwo mpwemu w'ukuri azobigisha abashitse ku kuri kose, azobabwira abibutse ibyo nababwiye, abamenyeshe n'ibigira bize. Ni kubw'uyo twiteze ko uciye muri we ugiye kuvugana n'amahanga yose ngo tumenye ukuri kuno munsi nuko bigiye kuba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko ko twariko turabivuga, ese izi ntambara usanga kenshi intambara usanga ari amakimbirane, gushamirana abantu basanzwe baba bafise, ubwo gushamirana kwagenda kuduga bivanye n'amagambo bagenda baterana n'ibyo bagenda barakoranira. Tugiye kuraba rero muri ino ntambara uraza gusanga hari amakoshi yarakozwe cyangwa ibyo baba barapfa bya kera, hakaba n'ibyo narinda babajije nti ese ibyo baba bapfa bya kera hari icyo mu byo muba mwarasomye, hari icyo mugerageza kubabwira bariko barakurikirana ishene yacu ne Steve? Murakoze. Isirayeli mu mateka muzi ko ari hanga ry'Imana, ubwoko Imana yitoranirije, si ikindi kintu yari yarihisemo ngo, ariko ngo Isirayeli Bibiliya ivuga ko Imana yayihagurukije ngo ibe nk'ababwiriza butumwa kugira ngo Imana imenyekanire kuri Isirayeli, kugira ngo abantu bose bamenye Imana binyuriye kuri Isirayeli. Nuko Isirayeli rero Imana iza kuyitoranya. Ezekiyeli umuhanuzi aza kuyerekana Isirayeli itorwa ari ngo umwana w'umukobwa mutoya yari yashiburiwe mu bisanza by'amaraso atigeze yozwa, ngo maze Imana iyitora muri ibyo bisanza by'amaraso irayitunganya neza, noneho kugeza igihe yaje gushimwa kuko yari yayambitse yayitatse. Ese tukiri ngaho ko mengu uvuze Israeli ko ari nyirubwite, yagifatiye mu minwe arayitunganya. Ese ibintu ntibihava bitera bamwe ubwoba bwo nk'abariko barayistako ukamenga uri kutsitira kwibuye bitanyiganyizwa? Ibyo bintu bashobora kubyumva uko, ariko kuri uyu munsi amateka yarahindutse. Kuri uyu munsi amateka yarahindutse, aho nariko ndavuga imbere yuko umusaraba uduha yandi mateka. Imbere yuko umusaraba uduha yandi mateka, ibintu byari bimeze uko byari bimeze, uyu munsi tutabibona. Noneho rero mutuzanye mu biringo bibiri, kiringo c'imbere y'umusaraba n'ikiringo cy'inyuma y'umusaraba. Aha, tuga kujana ngira ngo mwakiye mu byumva. Rero nariko ndavuga Isirayeli mu umusaraba utaraza ngo werekane amateka mashasha. Iyo mvuze umusaraba nibaza yuko abadukurikirana muca mudutahura, mbavugiramwo Yesu Kristo, igihe Yesu atari bwavuke. Nana Isirayeli yama mu ntambara, ibyo murabizi, yahura na za Siriya, yahura na za Filisitiya, ibintu bene ibyo, yama mu ntambara. Ariko kandi izo ntambara zikaba zaba zivise icyo zivuze kuri uyu munsi. Mumenye neza ko tuva mu bigaragara tuja mu bitagaragara, kuko Pawulo avuga ngo ibyo bigaragara ni iby'igihe gito, ibyo bitagaragara bikaba iby'ibihe bidashira. Iyo turiko turavuga Isirayeli rero, Yesu Kristo ataravukira hano ku isi, bagwana mu buryo bugaragara, ariko twibuka ijambo ry'umusiguzi yavuze ngo nta gishasha munsi y'izuba. Niba bagwana mu buryo bugaragara, tukaba tugeze muri iki gihe cya mpwemu yera, turiko tumva ibintu mu buryo butagaragara, tukaba twamaze kubona ibindi byo mu buryo bugaragara, tugomba guca dusobanukirwa umurongo uvuga ngo icyariho n'ikimana yongera kugarukana. Niyo mpamvu intambara ya Isirayeli na Palestine niyo gutangaza, n'icyariho congeye kugarukana, ariko mu mateka asoza. Niyo mpamvu byongeye nariko ndavuga kuri Isirayeli. Isirayeli rero yamye ari itari yo gukorerwamwo, kubera ko yari ihagarariwe n'Imana. Ntibivuze yuko ryari hanga kuruta yandi mahanga. Dusanzwe tuzi yuko Imana yaremye umuntu umwe, ari we twese dukomoka ko ni Adamu. Rero Imana itoranya uko ishaka,
itoranya uko ishaka. Wavuga ati nako itatoranije Abafilisitiya cyangwa se itoranye Abamori, Abamowabu, yitoranirije uko ishaka. Nk'uko yatoranije Pawulo ikaba itatoranije uwundi muntu. Kandi Pawulo yari umuntu mubi. Igatoranya bajya ba Petero, uko hatari abandi bantu. Yatoranije uko ishaka, kandi hari ukuntu Imana iba yabiteguye, hari n'ikintu Imana ibibona. Nawe yo gutoranya, kandi nawe yaragutoranije wowe uri kurankurikirana, nawe yaragutoranije amateka mashasha mu musaraba, yatoranije abantu bose mu musaraba. Rero niyo mpamvu tugomba kuvuga kuri iyi Palestine na Isirayeli. Mu mateka tubona Aburahamu mwese muramuzi, uwo bizera dukomokako. Aburahamu muzi ko yagenda arongorwa no kwizera, ari muri Uriya wa Kaludaya, arahamagagwa agenda akurikira iyo atabona aja niyo atazi. Ni muri ajya amateka tuza kubona yari afise umugore wa Aburahamu, Sara umugore wa Aburahamu yarashaje atarabyara, kugeza igihe Imana yahamagaye Aburahamu imuha isezerano. Ariko si kuri Aburahamu bihera gusa, ni kuva kuri Gahini kuduga kuri ba Abeli kugera kuri ba Nowa, ba Metusela, gutyo kuri ba ahangaha kuri ba Nimurodi, kuduga gushika nonaha kugera kuri ba Yuda kugera kuri ba Kristo. Sindabatondetse nk'uko biri, ariko murumva aho urubuto rw'Imana rwagiye ruca muri ya mateka yari yavuzwe. Niyo rero Imana yatoranya Aburahamu, ariko Imana yatoranya ikurikiza rwa rubuto rwayo. Bitavuze ko abantu bose atari imbuto z'Imana, ni imbuto z'Imana, ariko mu buryo budasanzwe Imana yagomba kuganisha gushikana ku mwana w'isezerano. Rero igihe ya Sara na Aburahamu bari babanye, Imana yabahaye isezerano ry'umwana. Bitevye kandi Imana niyo yashatse ko biteba. Bitevye bananiwe no kurindira isezerano, baca biyumvira ko Aburahamu nako Sara yiyumvira ko Aburahamu yamubyara ku ncoreke yiwe. Niko guca abyara ku ncoreke yiwe, abyara kuri Hagayi. Hagayi abyaye kuri Hagari kuko yari incoreke yiwe, Hagayi aca abyara Ishimayeli. Ishimayeli rero ni bariya ba Palestine bajya wumva ngo babarabo, nibo bakomoka kuri Ishimayeli. Bakomoka kuri Ishimayeli. Rero igihe Imana yari ibwiye Aburahamu ngo irukana incoreke na nyina, irukana umwana na nyina, iriya ncoreke Hagayi. Hagayi yageze ahantu mu bugaragwa, inzara n'inyota byaramukubise, atakambira Imana ya Aburahamu. Iramubwira ati n'iryo hanga naryo nzorigira ihanga rikomeye. N'iryo hanga nyine rizokomoka kuri Ishimayeli, naryo nzorigira ihanga rikomeye. Mukiraho ari ibintu biba ukamengo intambara n'amakipe akina tukaba abafana. Ukumva ngo Isirayeli yateba ibombe 5-6, yateba ibombe 100-500 muri Isirayeli yateye muri Palestine. Umuntu akumva yobyina avuga ati abansi Abarabu baravuyeho. Kamengo n'ubwoko bwavumwe bwo kuvuma. Hari n'abandi bazamva Isirayeli yishubije, yateye yishe abanyezirayeli 100,000, kumva naho nyene bobyina. Ese ko muvuze yuko yaba Ishimayeli Imana imwemera, no kumbure nubwo mutarahagera n'undi mwana kumbure yahavuye aboneka kuri Abraham, Imana bose kaba yarabemeye, kubera iki izi ntambara none? Twebwe rero abakurikirana zino ntambara tugomba kumva ko ari ibere riyaze, kuko bari abantu ni bene mugabo umwe, ni bene Aburahamu, kuko abana basangiye se, kabone nubwo umwe yoba ari yarasezeraniwe ikintu, ubundi akaba atakintu yarasezeraniwe, turabye kuri se wabo baba bavukana. Niko tuza kubona yandi mateka yo kuri
niko dukunda kubona n'ayandi mateka yo kuri uyu Yakobo na Esawu. Ni bene mugabo umwe ariko baje gukindirana kubera umugisha wabo. Rero niyo mpamvu bigoye kwisuka mu rubanza cyangwa se mu ntambara y'abavukana. Ntambara y'abavukana hari impamvu y'ibitera, kandi hejuru y'izo ntambara Imana iri bikonorora neza. Ese mwe mugerageje kuraba nk'umuntu abikurikiranira hafi yasomye, mubona aba bantu hari bazigera bahuza aba bantu ibi bihugu bibiri? Reka mbanze mvuge kino kintu. Aburahamu rero yaje kubyara umwana w'isezerano bitinze, niwe Isaka nawe aca akomokwa n'abayuda, cyangwa se twavuga Yakobo yabyaye bajya abana 12, harimo ba Benyamini, ba Gadi na ba Yosefu. Bariya nibo baje kwitwa Abisirayeli. Ariko Isirayeli nayo iza kwigabura mu bice bibiri nanone. Yigabuye mu bice bibiri byihe, abayuda n'abantu zenya abayuda hamwe n'abaheburayo. Naringiye kubavuga nuko baza kuvukamo babiri, ariko nubwo babigabuyemo kabiri babyumva ibintu byo kwigabura barabene mugabo umwe. Nuko nubwo baba bigabuye nta rwango rurerure baba bafitaniye, uretse yuko ari cyagiye nyine n'abana muhira bavukana bakagwana, ariko ntabwo babangana. Hari igihe gacamo bakagaruka bakumvikana. Ntabwo murabona ko ntabwo bahora bariko baragwana. Icyo nagomba mvuge ngiki rero, warumbajije ngo izi ntambara mubona zizorangirira hehe? Icyo kibazo warumbajije. Izi ntambara mu buryo bw'impwemu, mu buryo bwa mpwemu zararangiye. Gute? Izi ntambara mu buryo bw'impwemu zararangiye kuko intambara zabangurukanye. Yesaya niwe avuga ngo intambara zarabangurukanye. Intambara zabangurukanye neza mu musaraba. Rero nubwo ari ba nyirubwite bwo kumenya ibyo bintu, ukumva jewe umwirabure ndabikomoje ko ngo zararangiye, ba nyirubwite bo bashobora ko batabizi. Waruzi ko hariya Isirayeli hariyo abantu bagitanga ibimazi batazi ko ikimazi kibabarira ibyaha cyamaze kurangira, byarangiye. Umurimo w'ibimazi warangiriye muri Kristo Yesu igihe apfiriye ku musaraba. Waruzi ko batarabimenya kugira ngo ibyo bintu bizi bake. Nabone abenshi bo muri Afrika, ngira ngo na Amerika abenshi ntibakunda kubimenya ko igihe Kristo yapfira ku musaraba yararangije byose. Bariya bahungu rero ba Isirayeli n'abajya bo muri Palestine, abo muri Palestine bobo ntiberekwa iby'ikimazi cya Yesu Kristo. Niberekwa iby'ikimazi cya Yesu Kristo. Bo nibahawe isezerano ry'iby'imhemu, bahawe isezerano ry'ibigaragara. Na cyane bo muri Palestine mengo bafata Yesu nk'uko mengo sumu n'umwana w'Imana ni ntumwa nk'izindi zisanzwe yasanzwe. Yego, ntabwo bamufata nk'uwaje guca urubanza rwiza ku batuye isi n'abo mu ijuru. Kuko Yesu niwe byose byarangiriye ko igihe yavuga ngo birarangiye, yaraciye urubanza rwiza arucisha umusaraba. Byararangiye muri kijya gihe rero, ariko abantu kubera ko batarabimenya. Muri ibyo yaribye ngo kubimenya ari kwiza cyane. Kubera ko batarabimenya baracyakeneye abakuru yo kubimenya. Niyo mpamvu ukutamenya rimwe na rimwe kuratera intambara. Gute? Nizi za Palestine na za Isirayeli iyo baba babizi, yaba bari babizi, intambara zari kuba zirangiye. Mu yandi majambo nubwo mengo Abisirayeli n'ubwoko bwatoranijwe nuko bivugwa ko ari ubwoko bwatoranijwe, mugabo baracari mu butamenya bakwiye kubwirizwa, kandi baracyatsimbaraye ku mateka y'inyuma y'umusaraba cyangwa se y'imbere y'umusaraba. Ndavuga inyuma y'umusaraba, donc no kuvuga umusaraba utarabaho. Ariko nza numva banabivuga baracari mu byakera, ngo ni imbere y'umusaraba. Ni kuvuga duharura tujabere imbere y'umusaraba, ni kuvuga Yesu ataraza. Baracari mu byakera Yesu ataraza. Baracibaza ko ingwano zikigwanwa muri bwa buryo Isirayeli wumva yateye Siriya yateye Isirayeli, aba Mowabu bateye Isirayeli, aba Filisitiya bateye Isirayeli kagenda itsinda ahandi itsindwa. Baracabifata kujya bishingishikiriza ngusandugo. Yego,
ariko bomenya ko hagati y'intambara zari hagati ya Isirayeli n'ayandi mahanga bakunda kugenda bahangana, aho hagati hajemo Yesu Kristo kugira ngo abakunda gutera Isirayeli batahure Yesu Kristo, na Isirayeli yakunda gutegwa itahure Yesu Kristo, kandi kenshi Isirayeli yakunda gutsinda. Nuno munsi Isirayeli irafise imbaraga, iracafise imbaraga zo kugisekura. Rero izi mbaraga hamwe bo kwicara bagatekereza zobavyarira ikindi kintu cyo kumenya Yesu Kristo umwana w'Imana. Meje bivuga yuko ujya musaraba wa Yesu ntago cabaye gusa ikiraro gihuza abantu n'Imana, ariko kandi cabaye n'ikiraro gikura amacakubira ari mu bantu cyane gose. Nta muyuda nta mugira ikindi ko Paulo abivuga. James, burya nubwo ibintu byo gusesangura rimwe na rimwe usanga abantu batabikunda, kandi ugasanga ntabwo baba babitinya kuko rimwe na rimwe usanga biba bifatanye na politike. Ariko kandi arigiye umuntu akwepa ibintu mugabo agasanga n'ubundi yabyisanzemo, kuko uko woreka kose kubisesangura byizi ntambara, nubwo wowe umukristo gute bikugiraho ingaruka, na cyane cyane ko biba bifitaniye isano n'ibyabaye mu mateka, kandi biba bifitaniye isano n'ibyanditswe. Bakunze gusesangura, abasesanguzi benshi numvise basesangura bafata intambara yari kwirahuza Ukraine n'Uburusiya, bayihuza n'amajambo ari muri Daniel mu gice cya 11, bavuga iby'umwami w'ikusi n'uw'ikasikasi ingene bazoterana, bikerekana yuko bizorangira ngo kumbure ngo uw'ikasikasi atsinze uw'ikusi, bakagereranya ikasikasi na bya bihugu by'ibihutura bimwe bisanzwe tuzi tumenyereye bidahegayizwa ku isi, bakagereranya za Amerika zishize hamwe kugira ziterere isi. Burya ikasikasi ni Amerika, ikusi ni isi, ngo n'ubundi ngo bizorangira ngo Uburusiya butsinzwe. Ese ibi bintu namwe niko mubibona? Mu by'ukuri uretse ko Uburusiya bufite imbaraga, ariko bufite imbaraga zitahanuwe. Abizera Bibiliya bemeza yuko Uburusiya budashobora, kubera ko bizera prophecy de la Bible, ijambo ry'Imana. Uburusiya ntibushobora kugonda Amerika naho bukaze, ariko Amerika irasumbya ugukara Uburusiya, bitavuye ku kindi, bivuye kuko ubuhanuzi bwahanuye Amerika ko ariyo yagereranije n'umwagazi w'intama. Byongeye ni intama ngo yavuye mu butaka, ni igikoko cyavuye mu butaka, kandi cyari kimeze nk'intama, gifite amahembe abiri. Iki rero ngo nicyo gifatanya, iki gikoko nicyo gifatanya n'Uburayi, maze bikagira imbaraga zo kuganza isi. Hariho n'abagira ko babifatanya n'intambara ngo ya Hermagedon. Ese mwebwe niko namwe mubibona izi ntambara ziriko zirahuza ibi bihugu, na cyane cyane uravye uza gusanga ibihugu bya Aziya nibyo mengo bigiye kuba ikibuga c'intambara? Ego, ibihugu bya Aziya biriko biraba ikibuga c'intambara, ariko ibi bintu byose biganisha ku musozo. Asi musozo wovuga ati no wihe, reka tuvuge noneho ku musozo. Musozo no gutahura. Umusozo no gutahura. Nibaza ko hari abataza kumva ko kantu muvuze. Umusozo kubera ko ari gutahura. No kuvuga abantu babayeho gutahura ari guke, bafite gutahura gukeya. Mvuze gutahura gukeya, barafite gutahura ariko ni gukeya. Kuraca ari hasi. Igiye gutahura kuzokunegesereye, byose bizabirangiye. Aha zo baryana. Bigenda nkuko izuba rigenda. Izuba ritangura ryaka mu gitondo, rifite umuco mukeya. Hatangura noneho umuco. Izuba ritaranaka. Sinzi ko muzabibona. Hatangura umuco, maze izuba rigaseruka, umuco ukiyongera. Uko izuba rigenda rigera saa moya, umuco ukiyongera, saa 2 umuco ukiyongera, saa 3 umuco ukiyongera, saa 4 umuco ukiyongera, gutyo. Niko umuco ugenda wiyongera. Byongeye kandi ku manywa, no kuvuga niko abanyarwanda bivuga, ariko twebwe tubyita saa 6, hajya isaa 6 z'umurango zigeze, umuco bari mwinshi cyane. Kandi murabona ko izuba riba rigeze hagati na hagati ku mutwe w'umuntu.
igihe rero umuntu azoba izuba ryo gutahura rizoba ririko rirasira ku mutwe wiwe naho bizaba bigeze. ngira ngo ni ibintu ngira ngo ni bya bindi bavuga bati iby'impwemu biseswa n'ab'impwemu. Nibaza ko abantu badukurikirana ngira ngo barashobora gushishikara bumvira ijambo mugabo bidaciye mu buryo nyene agomba guca byumva uko mugabo n'ubutovyumva ubu ashobora kubyumva ofi la mesure progressivement uka azogushiriza kugenda akurikirana ibintu. Nagomba mvuge kino kintu mumenye abantu ntidutahurira rimwe kuko tutavukira rimwe kandi abantu ntidupfira rimwe kuko nyene tutavukira rimwe. Igihe bamwe bariko baratahura hari abandi baba bariko barasubira inyuma. Niba uno munsi izuba rirashe muri igice kiri ekerere cy'isi womenya yuko hari abandi bagiye mu mwijima. Rero kumva ngo turatahuye twese hamwe, yego uyu munsi twebwe n'umuco ku bandi ni umwijima. Ikintu umuco neza uyu munsi twebwe n'umuco ku bandi ni umwijima. Ejo nako aho ugorobera canke sejo bita ejo babandi byara umwijima baraba umuco natwe byara umuco tube umwijima. Ariko rero gutahura rero ibyo tubitanze mu rugero ukuntu isi n'izuba bikorana. Ariko rero mu gutahura uwamaze gutahura atahura ku manywa na nijoro mu gitondo bambe ku murango no mu ijoro yamana gutahura. Ibintu twigeze kubikomozaho tubiganiraho mutwereka yuko umuco umurango ari ikintu nyine ciza kuko uri na Yesu yavuze yuko abagenda ku muco ntibazimagira. Byerekana bigaragaza nyine ikintu ciza abantu baba bari muri situation zo kumenya hamwe mwiza muri situation zo kuyoberwa zo kuba mu butamenya mu bujiji mu kutamenya ijambo ry'Imana n'ibindi cyane gusubira inyuma canke gupfa. Noneho rero kuvuka umwiza gupfa. Nawe rero umuntu yamenye Imana yateye imbere byose haba mu mwiza haba no mu muco aguma amuritse aguma hewe yaka. Nuko nabitanga igihe rero abantu bose bazoba bageze kugumana umuco kuguma ari kuguma umuco nababwiye kandi gutahura umuco no gutahura nico kimwe. Igihe abantu bazokwama bagumye batahura bakagumana gutahura mu bihe byose niyo bizoba birangiye. Icyo gihe rero n'abana bazovukana gutahura kuko abariho batahura kuko abana b'umuco n'umuco abana b'umwiza n'umwiza. Nitwaba twamaze gutahura twese tukamenya neza ko urukundo ruruta byose, urukundo ari byose, urukundo nigo tope yo gutahura. Byose byuzurira mu rukundo. Urukundo niko gutahura haba mu ijoro no ku murango. Urukundo niko gutahura. James mu bino nakurikiranye mu majambo nakurikiranye mu bimenyesha makuru nasomye haba ku mbuga nkoranyambaga canke n'ahandi. Intambara y'Uburusiya na Ukraine igitangura berekana yuko Uburusiya bushigikiwe n'Imana na cane berekana yuko buriko buraharanira ko ibi bintu Amerika ishigikira kuko Amerika tuyibona ari hahantu bagira ideology bakagomba ko isi yose ikurikiza ibyiyumviro byabo abo ibyo isi yose ikurikiza. Noneho n'iki kintu cy'ubutinganye kiriko gikomera aha Amerika yose ifise imbaraga. Noneho ko Uburusiya butabederekwa Putin ariko bigwanya rero ko abigwanya rero abakomeye bose abahagaze mu ruhande rw'ijambo ry'Imana batabyerekwa baca kuri kote y'Uburusiya bavuga ati dushigikiwe n'Imana. Reka gato ku rundi ruhande naho ucu bifatiranya navyo tuca tubona Israel igwana na Palestine ugaca wumva ati ko Israel rero ari hanga ryatoranijwe ko ryavuzwe no mu mateka iri naryo rifashijwe n'Imana.
Israel tubona yuko ishyigikiwe na Amerika 100% n'umwana wayo. Ese aba bantu bamwe biyita umwe wese akavuga ati je nshigikiwe n'Imana, ubu nishigikiwe n'Imana. Ese ibi bintu arico mubibonamo coba kizihishe inyuma? Mubajije ikibazo cyiza cyane. Mubajije ikibazo cyiza cyane. Shimire abantu bose bumvise icyo kibazo. Ngomba ndakishyura. Uwiyumvira yuko ashyigikiwe n'Imana akagwanya mugenzi we ntaramenya nk'uko akwiye kumenya. Uwiyumvira yuko ashyigikiwe n'Imana ariko akagwanya mugenzi we ntaramenya nk'uko akwiye kumenya. Kabiri, uwiyumvira yuko ashyigikiwe n'Imana adashobora kwihanganira mugenzi we yomenya yuko uwiyumvira ko ahagaze aba yiyubara ariko waguye yaca bakiyubara ahubwo abaharanira guhagarara. Waguye ntaca bagitinya abatwaranira guhagarara ariko uhagaze ni umunyampungenge. Impungenge ziwe nuko ari wazogwa. Uwari yaguye ahagaze byose ni gusa niko umusifuzi yavuze. Byose ni gusa niko biri. Ego ariko kandi rero kandi tugaruke gatoya mu bintu twategekanya kuvugana muri iki kiganiro, nubwo twabanje guca ku ntambara ziriko zirahuza ibi bihugu. Gatoreka mubwire hari ikintu numvise nibikijwe. Ego kubera Bibiliya yavuze ngo umukuru ninde. Abigishwa bakunda kubaza Yesu ngo umukuru ninde. Ego ngo umukuru n'umukozi w'abandi. Ego ko Palestine ni umukozi wa Israel. Israel ni umukozi wa Palestine. Umukuru ninde. Bamwe bose bashaka kwishira hejuru. Bose nabo gutsindwa. Kandi nibemera gutsindwa bose bazaba batsinze. Kandi bazaba batsinze bose. Bose bemeye gutsindwa bazaba batsinze bose. Amerika na Risi hariya muri bijya bihugu nyene by'ibihangane. Umukuru ninde. Uburusiya buremera gukorera Amerika. Nibiba. Amerika iremera gukorera Uburusiya. Nibiba. None umubwami bw'Imana umukuru ninde. Nenda zo mukuru. N'umukozi w'abandi. None reko ko bose bahagaze nkazambe. Tuvuga uko. Nibatemera gutsindwa. Bazafite ingorane. Bazokwama mu ntambara. Ariko bizohera. Bizorangizwa no gutsindwa. Nibatemera gutsindwa. Bazotsindwa ku nguvu n'umwami ataza ananirwa. Bemeye gutsindwa bose bazoba batsinze bose. Ako nibaza ico kintu cyo kwemera gutsindwa, nibaza ko sino kwemeza ko kiri hafi no hava mvuga yuko kiri kure nk'ukwezi nkurikije bimwe na bamwe mu mateka, kandi nkaba mbona yuko bidashoboka. Reka nkubwire inda zirarutana. Imana ikwemereye ko uzobyara umwana. Imana ikwemereye ko uzobyara umwana. Utegereza kurindira amezi 9. Imana ikwemereye Hamas. Ni Hamas ni Barabasi ni ijya modoka izimvye cyane yo iheruka kuboneka muri Amerika. Ni Barabasi sinzi. Ngira ngo nindo nyine. Nibyo. Cyangwa Hama. Ni Hama, ni Hama. Hama ni hariho ni Barabasi narayumvise. Yego. Ibyo bishobora kugufata. Ibyo bishobora kuba bifise inda y'imyaka 3, y'imyaka 10, y'imyaka 20, cyane umunsi umwe. Cyane amasaha. Kuko byose bikorwa n'Imana. Nitwavuga rero ngo bizoteba cyangwa bizotebuka. Kuko ibifise mu biganza ari Imana. Shobora kubirangiza ubunyene. Kandi sasa. Yego. Cyane bigateba. Mu biganza byayo. Aba bantu twakomeje kubisanisha n'intambara ihari, ariko kandi reka tugaruke gato tuvuge ku mugabo yitwa Yesu. Yes. Uyu Yesu yavukiye i Yerusalemu, i Nazareti. I Nazareti nta bavyeyi biwe bavuga, mbwa yavukiye mu gisagara ca Bethlehem. Yego. Hama akandaho
hari muri bya bihugu nyene turiko biraberamo intambara. Yego. Noneho uyu mugabo yagiye kandi avuze yuko azogaruka. Agiye kugaruka vuba. Ese niyaza aba bantu yavukiyemo ibi bintu barimo, ijambo yavuze ngo mbese ngo umwana w'umuntu niyaza azosanga bimeze gute, azosanga ukwizira kumeze gute? Je mbone yuko muri aba bihugu nta kwizira kurimo, turabuze ukwizera. None niyaza biraza kugenda gute muri aba bantu yavukiyemo? Abenshi bafite ibyo bitekerezo byinshi cyane mu mutima ngo niyaza. Ako ndakubwira ko amaze kuza. Good, dusigurire. Aramaze kuza. Kuko ndiko ndabivuga mu buryo bw'imwemu. Mwemu yera arambwira ngo iyo dufite isezerano y'icyo tuzohabwa, dukwiye kwemeza tudakekeranya ko tugifise. Twagihawe. Ko yadusezeraniye ko azoza. Turemeza tudakekeranya ko yaje. Ariko James nakomeje no kwibaza ati none uyu Yesu ninde? Kuko mu bihe bimwe tumubona uku, mu bindi tubona hari ukuntu tumubona mu bihe bimwe, hari n'ikindi gihe tumubona mu yindi shusho. Ndavuga hari igihe Yesu avuga ati ndi umwana wa Dawidi, hari igihe avuga ko ari umwana w'Imana. None by'ukuri uyu Yesu ninde? Hari igihe kandi bavuga yuko Yesu ari buye, abubatsi bagaye. Bikongera bikavugwa yuko ari izuba ryo kugororoka. Bikongera bikavugwa yuko Yesu ari izuba ryo kugororoka. Ibitangaje rero, kandi Yesu ni byose. Yesu ni byose. Uyu Yesu araho agaragara yuko ari nk'umuntu yiyoroheje cyane gose, ariko kandi ibintu by'ibyubahiro umengo ntavyo akunda. Arabikunda. Tuvuze ko iby'ibyubahiro atavyo akunda, iyo batari wakuranya abami agashyiraho abandi. Umwami w'abami. Ariko kandi ni umugurano w'abagurano. Nuwo hasi cyane y'abandi bose, akongera akabuho hejuru y'abandi bose. Yego. Icyari kinebeye kuvuga yuko menga ibyo byubahiro ntabikunda. Nuko kuntu bagiye baramubaza ati mbega ubwami bwawe buzimwa ryari, mbega ubwami bwawe bumeze gute? Ni kujya kurangira bagati twe ubwami bwanje ntabwo buzabwiyerekana, ntabwo bugaragarira bose, ubwami bwanyu buri muri mwebwe umuntu atabizi. Kubisanzwe iyo ni imvugo yo kwicisha bugufi. Yo kwicisha bugufi wenyene. N'umwami yashizweho na Yesu, iyo aticishije bugufi Yesu amucisha bugufi. Ubwami burangwa no kwicisha bugufi. Ubwami bwicisha bugufi nibwo bwami buramba ku ngoma. None aho numva mengo arabova batabyumva neza, kuko hari n'ubwami bw'ibikinyi bwagiye buramba ku ngoma. Joba byagenze gute? Iyo umwami yaguhaye inkomezi uzikoresha uko yaziguhaye. Niwe atuma umuntu aba uwo hejuru, ni nawe atuma umuntu aba uwo hasi. Nibyo. Ariko uyu Yesu kandi tukimuriko kandi turamuvuga nuko biri, kubera kwicisha bugufi kwiwe abantu bagiye batamutahura, nubwo baba baragendanye igihe kirekire. Aha ndavuga nk'umugabo yitwa Petero, rimwe tumubona baragendanye bakaganira, akamubwira ati bakubwiye uti wumvise bamvuga ndi inde, akamubwira kandi akabitora akarasako. Ariko uyu nyene Petero niwe kandi twongera tukabona avuga ati Yesu ariko avuga ibyiwe ibigomba bimubeko, yagaruka mvuga yandi majambo Yesu kukagira naha mwita shetani ati mvi nyuma shetani. Nani ibi bintu bituma uyu Yesu nabo bari kumwe batamubona neza, atagaragara ibi bintu ko bidatahurika. None munsi abameze nka Petero baracariho.
kuko mvuze ko Yesu ariho agenda mu buryo bugaragara no mu buryo butagaragara. Twibutse ko mwavuze yuko yaranagarutse. Yego, yaranagarutse kuko yavuze ngo nzogaruka. Arongera avuga ngo nzobaha mpwemu wanje. Mpwemu wa Yesu arangana na Yesu. Ko Paulo avuga ngo udafise mpwemu wa Yesu si wa Yesu. Ufise mpwemu wa Yesu rero niwe agaragaza imico yose yuzuye ya Yesu. Kabiri, uburyo Yesu muri no misi agaragara ni mu buryo bwo kwicisha bugufi. Muribuka ko hari aho yavuze ngo ariko aca urubanza. Wumve kino kintu mugenzi, unyumve cyane. Ariko araca urubanza, yari yaravuze ko urubanza rwe ruzogenda mu misi yanyuma igihe azobaje. Yego, imvugo igihe azobaje uyumve nawe irimo irindi banga. Yavuze ngo benshi bazombwira kuri wa munsi bati mwami mwana twavugishwa, twayobora, twakora ibi na biriya, dusenga izina ryawe tukubaha. Naravuga ati niho nzoba jinjibura ati ntabwo nigeze ndabamenya. Abo barabikora ariko bakabikora kugira ngo bamenyekane. Umugambi waba ubarongoye kugira ngo babikore niwe uzotuma biba iby'agaciro. Ntabwo ari kuvuga ngo kugira ngo bamenyekane, n'ubundi ntiwokorera Imana ngo ure kumenyekana. Ntabwo ari kugira ngo, ariko hari ikindi kintu kiri mu mutima cishije. Icyo nico Yesu yafashe. Kuko ushobora kutanakimenya nawe, kikaba ariko kiri muri wewe. Ntaco bitwaye ariko uri umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana, hari ikintu umwe muyera nizera akakubwiye. Yego, ugomba gukora. Hama kandi Yesu hari abo yabwiye ngo nari nshonje murangaburira. Ibyo nibyo nagomba ngaruke kuko mwatubwiye yuko Yesu yaraje. Mungira mutubwira yuko Yesu yababwiye ati nzobaha mwuka wanje. Ntiyavuze ngo nzobaha kuri mwuka wanje kuko byumvikane ko yavuga ko azoduha kuri mwuka wiwe. Hariho yari kusigarana ubundi akawuduha. Noneho kaduhaye mwuka wiwe. None wumva nimba mwuka yaraja akatwinjiramo. Seke na Yesu yatwinjiyemo. Si ico gusa, yaduhaye n'umubiri wiwe. Aduha n'ubugingo bwe. Ngo tumujye tumunyweko. Aduha n'umwuka. Hasigaye iki? Yesu ariho. Ababikora ibyo barongowe no kwizera baramuzi neza. Rero nariko ndavuga ukuntu yavuze ngo nari nshonje murangaburira, nari mfunzwe muza kundaba, nagenda gusa uranyambika. Baramubajije igituma abantu batamubona. Barabajije ati twakubonye hehe? Ugenda gusa turakwambika, ushonje turakugaburira, ugwaye tuza kukuraba, ufunzwe tuza kukuraba mu gasho. Arabwira ngo ko mwabikoreye bariya bato hanyuma y'abandi nije mwabikoreye. Ngira ngo nawe urumvise Yesu. Ubu nyene ngira ngo murabyumvise, muramwumvise Yesu. Kandi nahari niba ncane mbona yuko twirwana nawe. Twirwana nawe. Hari ubundi muhungu twigeze kuganira arambwira ngo igihe kimwe nari mu nzira kandi yari umukozi aba bateka mu mihani wacu. Aba bajya twitwa ngo nabakozi badutekera. Ababoyi. Yari mu nzira agenda kandi urabona ko rimwe na rimwe yatahuye n'umumabuja n'umupapa buja wiwe amusirimura. Hari aho usanga nyine afashwe kijya. Yego, uwo muhungu rero yari afashwe kijya. Hama rero abona umuntu aje muri Hama, abyuruka Hama akiramuseka. Ambwira ati nyabona gira icyo mfashije. Urabona umuntu yururutse Hama asega umuntu w'umukozi asa n'abandi barara mu ibarabara. Ariyumvire kweri icyo umuntu yurutse Hama ubwo se kungerageza. Yambaye amakositime yurutse Hama asa neza ariko aranseze. Yari afise 200 ku mufuko byiwe. Uyu mukozi mu gikoni byiwiwe propre. Aca tora 10,000 aramuha. Byaramutangaje. Maze aca avuga ati nomero yawe. Ariko aramubaza kuki mbona utunze kandi wambaye neza ukamusabye kandi jewe mbona ari je nari kumusaba. Arabwira ati twari ku maziko, narinzi ko dutaha kare
ariko birateba inzara ifatirayo aha ni imodoka ngo bitembagarane. Ambwiye ati mbi nomero zawe, amusaba nomero ziwe, aramuhamagara ageze muhira ambwiye ati ngwino hano tunezera wanabaye. Aramuhamagara banezeranywe wewe. Ndabira rero wa mukozi wo hasi aji wiwe bariko banezeranwa ngo yamutabaye. Wa muntu muto yatabaye umuntu mukuru. Bivuze kandi ko rero Yesu arashobora kugaragara umunyacubahiro, kandi umunyacubahiro arashobora gucishwa bugufi n'inzara cyangwa n'indwara n'ikindi kintu cyose. Yahora akengera wa wundi wo hasi akamufasha mo hasi akaba ariho mukura mu ibyo bibazo. Ibi bintu muvuga aya majambo muri ko muravuga na majambo burya kuba bigomba no kuyaha agaciro. Na majambo afise agaciro cyane rwose. Na cyane cyane tuvuze ku kintu c'icubahiro, hari ikintu dukora ko dukabanza tugasha. Urakoze, reka mbanze ngubwire niki. Icyo ncenza ndakivuge. Hama kurundi ruhande Yesu yaravuze ngo nari nshonje nimwangaburira. Yego. Nagenda gusa nimwanyambika. Nari ngwaye nimwaza kundaba. Nari mfunzwe nimwaza kundaba. Mugasha. Bati none twakubonye ryari ushonje twakugaburira. Ugenda gusa twakwambika. Urumva ko hari abantu batamuzi. Yesu ubwo rero Yesu ntabwo uciye umubona. Uhita umubona muri quartier. Uhita umubona agenda mu nzira. Uhita umubona ashonje. Uhita umubona Kenya. Uhita umubona gusaba. Ubwo nyine ubu ndaza amaso ya benshi agiye kuguruka cyangwa se abigurutse kuko muri ko muradukurikirana. Abariko barabikurikirana amaso aciye yuguruka. Urubanza ni ruri kureba imbere zawe n'ubwo nyine, kandi ruracika uno munsi. Ubu nyene bigenda rucitse. Ego niba uhuye n'umuntu muganirize uko yaba ari kose, neye pape nimugire isoni, nimugire ubwoba bwo kuganiriza abantu. Wowe ushaka kumutinya yambaye amakostime, umuntu ukamutinya ke uyambaye costume no muganirize kumbura rege usanga afite ikibazo ukamufite inyesho. Nawe wambaye amakostime ukamugendera muri hama muri Hilix umeze neza, waganiriza abantu bose. Byo kubera byiza ugiye uhagarara ku nzira uganiriza abantu cyangwa isi baramutse. Uzo muri icyo gihe uzohigwa, umuhigwe. Bitewe n'iki? Hari aho uzosanga uramukije Yesu akumare imibabaro, kuko ari igihe umuntu atunga akaba afite n'ubundi imibabaro. Genda ubaramutse, kandi niba hagira umuntu agusabye ubufasha mubwiza ukuri. Tukiri kuri aya majambo ya Yesu ariko atanga umugani, Yesu umugani no yariko yerekana ukuntu azogenza abantu ku munsi w'amateka imigwa azobashiramo. Akivuga rero kuyu mugwi wa mbere uzoba uri iburyo, abavuga ati nari nshonje mwarangaburiye, nagenda gusa mwaranyambitse, nari ingenzi murabindaro. Reka duhagarara kuri ako kantu nari ingenzi. Kera aho hambere warumva ngo umuntu yavuye mu ntara agenda mu yindi bwamwiriye ko kandi akaronka indaro, nta kibazo byari biteye. Ariko noneho amaguma agiye kuza, ibintu byaciye bisa nk'ibiparanganya. Noneho umuntu akagira ngo ratanze indaro akabahaye abagizi ba nabi indaro. Ese uno munsi umuntu yo kwifata ntatanga indaro kwikingira ntahava asanga yinjije abagizi ba nabi, uwo muntu riraza kumufata irino gita nk'ibwiriza. Ariko hari umunsi umwe azogirirwa neza n'abagizi ba nabi. Agomba kubimenya. Yesu yagiriye neza abeza n'ababi. Izuba ryiwe ryakira ababi n'abeza, imvura yiwe igwira ababi n'abeza. Uyu muntu niba yumvira Imana koko akaba asenga cyangwa se adasenga ariko akaba yizera Imana ishobora byose y'umurinzi, azomenya yuko Daniel yagiye mu gobo rw'intare. Intare ni ingizi za nabi ku muntu, izagira icyo zimugira. Azoraza aba bantu bitwa ko bameze nabi
ntacyo bazogira mu ijoro atari isengesha senge bahinduke n'ahatosenga ariko akaba yizeye abakiriye neza bazokwisinzira bigendere bitavuze ko batashobora kugirira ahandi hantu nabi ariko iwe batamugiriye nabi erega umwansi nakugirira nabi nawe uzoba uri umugizi wa nabi umugizi wa nabi agirira nabi abagizi ba nabi wowe ushobora kwicara wibaza ngo ni umugizi wa nabi ariko ba bandi bagusega ukabimba kuri bo uri umugizi wa nabi ubwo rero hari igihe Imana izoba ishaka hakazi waba abagizi ba nabi abo udashobora no kwimindara uzoyibaha cyane haza bubona ko menga sabagizi ba nabi kandi abagizi ba nabi biterwa nuko mu mutima wawe umeze Imana iguhuza n'ikiba mu mutima wawe ibihe ni byose nuko bimeze kabiri tutibage yuko ngo uko iminsi izogenda yegera imbere urukundo rwa benshi ruzotira ubu bibuzoca bubwira urukundo niba ruba muri wewe nta cyago kizokwegera ihema ryawe ubu naho bwozi wawe tubona Bibiliya iravuga ngo iyo inzira z'umuntu zihimbaye uhoraho zituma n'abansi biwe buzurana muvuze amajambo kandi antiye kwiyumvira mu gihe umuntu yobara umugwaneza yakira neza byotuma n'abantu babi bahinduka yego reka nce ndababaza akabazo James mbe burya birashika abantu babi bajya twiyumvira ko ari babi bamunuguriye gukora ibyaha bibi atakiza bigira bakora bakagira ibigumbagumba nabo bakababara no gukorera abandi bibi ego cyane kubera ko ego tubazi ko abagizi ba nabi mugabo Bibiliya yambwira ngo ntabwo turabacu ngo twigenge uko kugira nabi bagira nabi Imana ibibona bakagira neza Imana ibibona kandi barategeka buri muntu wese arategeka yitegeka tukiri ngaho James ndashaka ko tuhatinda gato kandi tuhagure ari umugenzi yambariye ko yakunze kubaja mu ntambara kenshi akagendana n'abantu babagwanye situ abasirikare ariko yagiye gutangara abonye yuko umusirikare aho afata ijya mbere mu kwica abantu nta muntu ngo yigira akiza ariko umunsi umwe yahuye n'abantu biramutera ubwoba nawe kubica aramubwira ati fata inzira cica ngaha n'abandi ntibakubone atangazwa nuko wa musirikare abikoze rero tugerageje kwifatanya nibi ese uwo muntu twava tuvuga yuko yoba yafashwe miri na mpwemu hari abantu ari abazira ibizira yego kandi umuntu igihe cyose ataragira ku isaha yiwe yo gupfa nikizira gupfa none warigeze ubona umuntu intare yagiriye ikigongo oya ariko intare zitari nkeya zaragiriye ikigongo Daniel ntakikabyeko yego birumvikana yuko nta kintu na kimwe cyitegeka kandi ikintu kitaragira ku mwanya wacu kitarasoza amasezerano Imana yagihaye gushitsa ushaka ubendi wewe nyine wagomba kukica ukikitsa kandi niwe ukigaburira wowe wagomba kukica ifise ububasha ku bantu bose n'imwe no ku bintu byose niyo itegeka niyo ituma umuntu apfa niyo ituma umuntu abaho niyo ikenesha umuntu kandi niyo imutungisha niyo imumanura mu kuzimu kandi niyo imukurayo abantu niyo bagatane kw'imfana rero byose bigirwa nayo ni gira umuntu uko ishaka ikamuhindura uko ishaka na cyane cyane ko yavuze muri mu Baroma aho ivuga ati mbumba ikibumbisho canje kugira ndagikoresha iki n'iki yego kandi ikibumbano n'ikiharira no wakibumbye yego rero ni nayo majambo nyene Paulo yavuze umunzi w'umutunzi habaye ibikoresho byinshi yego habaye ibikoresho byo gukoresha iby'icubahiro n'ibyo gukoresha ibiteye isoni
dufate akarorero mu nzu y'umutunzi hari intebe ngizi mubona nicayemo hariyo ububati bwiza ariko igitoburayo ni po abana banyama no turi kw'iryo jambo nyine ese ibi bikoresho byagenewe gukoreshwa bitari by'icubahiro urashobora kuzobibona umunsi uri izina bikoze iby'icubahiro umuntu wese mu mwanya wiwe kandi umuntu wese akora icyo yahamagariwe murakoze tugana ku musozo turabona abantu bamwe bashoboye kugendana na Yesu ariko ntibatahura neza umugambi wiwe ariko bidasigura yuko batari bamuzi mugabo ntibasobanukirwa rimwe na rimwe hari nabo twagiye turamwiga ku by'amateka bakavuga ati Yesu yakoze ibi n'ibi n'ibi none asabwa kugira ukamumenya biciye mu nzandiko ariko nakomeje kwibaza ese abamubonye bose baramumenye ese abamumenye bose bobo baramwemeye baramumenye abamubonye baramumenye bose baramumenye noneho canke se abamumenye nuko bamubonye abamubonye si bose bamumenye abamumenye si bose bamumenye mugabo ntacyo bitwaye abamumenye n'aho atari bose bamubonye n'abamubonye n'aho atari bose bamubonye ariko yababonye bose yabamenye bose bose yarabamenye ntacyo bitwaye umwe wese umugwe arimo nta ngorane nta kibazo agakiza nta kibazo kuko ibyo batujuje arabigenzuriza na cyane cyane kandi we ari byose naho utanakimwe bo babari we ari byose ari byose kuri ari na cyane cyane kari na hejuru ya byose ari na hejuru ya byose ari no hasi ya byose ari n'imbere ya byose ari n'inyuma ya byose ako kantu ko hasi nako ngira ngo kava kacanga oya byanditse ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina rirengera ayandi mazina yose kugira ngo amavi y'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'ibyo kuzimu apfukame mu izina rya Yesu Kristo amen. Turiko turagana guheza kandi twaganiriye ibintu byinshi kandi by'ubwiru nizere ko nejo tubaronsa akaryo muzoza tuganire ku yandi majambo ari aho y'ubwiru kuko ni menshi. Hariho abavuga ngo Bibiliya ni nyanja ese niko biri? Ego Bibiliya ni nyanja ariko abazi koga niyo bogamo abatazi koga irabamira ni gute ikababika nijyahe banga none mubwira abariko baradukurikirana kugira ngo bamenye koga mu yo nyanja kandi bayisohokemo banesheje no kwizera Yesu Kristo ndahagije. Yego no kumva ko atacurico no kumva ko katacho wokora ukamureka agakora muri wewe ni wishingikiriza ku bwenge bwawe iyo nyanja izokumira ni wareka ubwenge bwe bugakora muri wewe ni kuvuga ubwiwawe urabumuha akaguha ubwiwiwe uzokoga iyo nyanja ijabuke kandi kwijabuka si ngombwa ntabwo inyanja ndigira mbona uwijabuka ahubwo uzoyiseyiringamo uzoba singe ntabwo uzokwibira muri yo uzohora uyiseyingako wifitiye amahoro cyangwa uyibemo nk'ifi ifi igereranya mu Kristo nicyo gituma Yesu yavuze ngo umwana niyasaba umubyeyi ifi ntazomuha inzoka uzobamo nk'ifi rero uzogiriramo ubuzima nuko ifi nayo igira ubuzima mu kiyaga. James, hari abantu muri minsi basigaye batinya gusoma Bibiliya kandi Bibiliya ni igitabo cyiza no bararikira kugisoma kandi mukagisoma
mwabanje gusaba mwuka. yego Ikibazo rero gihari muno minsi hari abantu uzamva ngo narasomye Bibiliya ngo inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu, ariko kenshi ngo abayisoma kenshi barangiza babaye ibijuju. niko biri. Abayisoma kenshi barangiza babaye ibijuju ku bantu bakaba abanyabwenge ku Mana, kuko ubwenge bw'Imana ari ubupfu ku bantu, ubwenge bw'abantu ni ubupfu ku Mana. Rero abayisoma kenshi barongowe na Mpwemu Yera barangiza babaye abasazi n'ibijuju ku bantu batayisoma. Ariko bano basazi na bino bijuju ntibyigira bicira ku iteka ababita abasazi n'ibijuju. Ubwo baratahura ko ari abasazi basazi iby'Imana, bagatahura kandi ko abababona ko ari abasazi n'abari abasazi basaze iby'Imana mu buryo bucuritse, cyangwa se navuga wiki nabo bafite ibindi basaze ariko bitari kure y'Imana. Rero iteka ni nka ya ntambara ya Palestine na Isirayeli. Tufate ko Isirayeli arabasomye, Palestine arabatasomye, ariko nakubwiye ko bose ari abantu b'Imana, bose barangiza batsindwa. Yamara abantu basomye Bibiliya barushaho kuguma batsindwa cyane, abo nibo bakuru ku Mana. Ariko bajya bumva ko menga ntibotsinda, abo nibo bato ku Mana, ni bato. Mbega umwana w'umuhererezi, umwana muto wawe cyangwa umwana muto niwo gushyigurwa? Oya, ahubwo niwo wo gukundwa cyane. Mbere n'abakuze n'abana bakuze bakubitwa bahogwa umwana muto kubw'ingorane yoba yagize babona. Rero abasomye Bibiliya nibo bazokubitwa cyane kubw'ingorane y'abatasomye Bibiliya bariko bagwamo, nka kujya nyene imfura ikubitwa ihogwa umwana muto akiri kwibere igihe yikubise hasi cyangwa yagize ibindi bibazo bamubaza ati warihe kwayokuze. None ariko hari umubare w'abantu benshi bakomeje gutinya gusoma cyane, kuko ngo gusoma cyane gose ngo bituma ngo iyo wageze kure cyane ngo mu bumenyi mu by'Imana ngo bituma ngo birangira ngo umuntu yarasubiye inyuma ngo asura gupagana. Abico nobahanura kutigira bakora ku gitabo Bibiliya, kuko umukate w'abana atari uwo guhereza utubwa, naho utubwa dutoragura twakorotse munsi y'ameza yarashegeje. Rero kugira ngo biyorohereze bibere mu mahoro bayibe kure, ariko abayumvisemo ari n'igigugu cy'ubuki bakomeze kuyegera, bakomeze kuba umuco kuri abo batayisoma, bizoba byiza, bose bazobahabona. Itara n'uri aho riri, itara n'uwo muntu byose ni umuco. Uwo muntu aba umuco kubera ari aho itara riri. Rero kubera ko umuntu yahunze Bibiliya, wewe nawe ukaba waregereye Bibiliya, ntaco icyo uyu muntu yahunze Bibiliya atazi uzokimumenyera, icyo utazi naco azokikumenyera. None ko ramajama avuga ngo hahigwa abasoma, umba abo bantu tuzaduhunze bumva bizoba bitworohe, bizohava aba basoma bazocika umuco ku badasoma. Naco bitwara muga kandi ngo harahigwa nabumva, nutasoma mugabo urashobora kumva. Hari n'igihe utumvisha amatwi ukumvisha amaso. Yego. Reka tubashimire James umutumire wacu, dushimire n'abariko barakurikirana igishene yacu. Reka tubararikire, ariko imbere yo guheza twakoranye urugendo rurerure, mwibuke gukora hantu kuri s'abonner kandi na like na share, muheze mukore no kunzogera, maze muheze mutere intege, mufate mu mugongo ino shene yacu. Na shene yacu ni iwacu ariko kandi ni iwanyu. Reka dusezere umutumire wacu tumwifuriza kugira ibihe byiza no gusezera abariko baradukurikirana. James kira akajambo kanyuma musezere. Murakoze. Cyo nasaba kandi subscribe ngo tubone ko mudukurikirana, noneho kandi na like na share
kugira ngo mubikwirakwize ku bandi muzaba mukoze teresharija na byone mubikorere cyane komanda aho munsi kugira ngo tubone encouragement yanyu ukudutera umwete kwanyu ariko turababwira ngo tubafitiye byinshi cyane mu byo mwarondereye mu mihani wanyu mukabibura mu byo mwarondeye mu ma eglise mukayibura mu byo mwarondereye ahandi hose hatandukanye mwabajije ku bagenzi mukayibura ku bwa Yesu Kristo kubera ari we ariho muri jewe kubera ari we ariho no muri wewe kubera ari we ariho kuri bose kuba maze kumenya no kuba ataramumenya mu by'ukuri urukundo rwiwe ruzotuma dukomeza kwibabwira kuko urukundo ruduhata ngo tubabwire ndababwiza ukuri mwarahezagiwe mufise umugisha ntimukongere gutekeranya ariko komeza mukurikira reka ndababwire umwanditsi w'igitabo cy'imigani ku gice cya 27 ndakeka n'umurongo w'indwi yaravuze ngo ku muntu ahaze umutima uhimbye winenaguza ikigihugu cy'ubuki ariko umutima ushonje n'ibirura birawusosa reka dusoze dusenga ego murakoze Mana data twese uri mu ijuru nta kindi twavuga uretse kugushimira mu izina rya Yesu Kristo akira amashimwe hezagira abariko baratwumviriza hezagira abagiye kutwumviriza nyuma yaha batagiye batanjanye natwe igihe twariko turatanga iki cyigisho waduhaye ngo dutange ishimwe n'icubahiro n'ibi byawe uteka ryose turabakoze imbara kimazi n'abari wahabwa icubahiro Yesu ntacyo tuzi dukora ni wowe mwami dukoresha twe kurushizaho kumenya kandi dore kuzurana nawe kandi n'abatumva bose twe kuzurana nabo mwe muhawe yera umunsi ku munsi ibyo ugomba ibyo kwezi kwa mu ijuru tubisabye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen. Reka tubashimire mwari kumwe na Nila James na Etienne Nzoyisaba nuko Imana ibahezagire.